Muri kino gihe abantu benshi baravuga yuko time is money, time igenda n'ingoga, ibintu gira sharp gira binyaruka, ariko ku bwanje naho abantu baba bifuza yuko ibintu binyaruka, ibintu bigenda n'ingoga by'ukuri kubera haje na internet irabinyarutsa, iyo ushaka kurondera ikintu uca ukironka ubwo nyene, ariko hariho ibintu vyinshi abantu babifuza yuko bishika ubwo nyene, biba ubwo nyene, ariko vy'ukuri naho wogira gute bitazopfa bihindutse, ntibizopfa bihindutse. Reka ndakubwire ikintu kimwe, duhereye nko mu vy'urukundo, okay? Tugende mu vy'urukundo tuvuge tuti umuntu yifuza yuko yorondera umukunzi. Nta bintu vya fasta biriho. Musanzwe ugwaruka kumbure urashobora kumbwira ngo ngo mino misi byose ngo bigenda n'ingoga, bigenda biranyaruka, ariko reka ndakubwire ibintu bigenda n'ingoga. Ibintu bigenda n'ingoga mu bisanzwe ari nko mu rukundo, kenshi na kenshi usanga atari ivyo, usanga ari illusion, usanga wibesha, usanga wagize ibibazo. Ego murashobora kwibaza yuko uri kuragenda n'ingoga biza kunyaruka gusumba, ariko ugiye ushitse imbere naho hari igihe ushobora gusanga uhasize n'ubuzima. Reka mvuge n'ikindi kintu, ni ibintu byo kwibaruka ku mukenyezi. Umukenyezi inda ntashobora kuyitwara amezi 2 canke 3, bizokwama ari vya bindi nyene, n'amezi 9, ivukira amezi 9. Hanyuma n'umwana niyo yavutse ntavuka ubwo nyene hama ngo ace atambuko yayo, aramanza akamara iminsi, hanyuma mu nyuma agatangura akavura, hanyuma mu nyuma agatangura agahaguruka buke, mu nyuma hanyuma agahaguruka no kugenda ntabaragenda, hanyuma agashobora kugenda, hama amenyo aramera, hanyuma aratangura kuvuga buke akwiga kuvuga. Byose muravyumva yuko nubwo twibaza yuko time is money, ibintu bigenda n'ingoga na n'ingoga, hariho ibintu bimwe by'ukuri bitegerezwa guca mu nzira yavyo kandi bitegerezwa kugenda kujya nyene. Reka ndakubwire n'ikindi kintu, abantu benshi muri no misi barafashe kubera ugukena kumbure kw'ibiribwa, ugasanga ibiribwa barabifashe, ugasanga cerera nk'amezi 6 cyangwa cerera amezi 9 cyangwa umwaka kugira kinyaruke. Rero kenshi na kenshi kubera bino biribwa tujya mu bisanzwe nibiduha inguvu, ni biduha energy, kenshi usanga ivyo byo kurya canke ivyo vyamwa ico giti kiza kwama biza kuba bidakwije ya energy canke za nguvu tuba dukeneye mu mubiri wacu, ugasanga ahubwo mbere biyashobora no kudutera ingwara. Uravyumva? Nico gituma muri no misi mubona yuko hari amakanseri menshi, hari ibintu bitandukanye, hari ingwara tutari bwabone. Kubera mu bisanzwe twagombye guhindura irema ry'Imana ry'uhoraho. Abantu benshi bagombye kurihindura, ariko hari ibintu byinshi bidahinduka. Reka rero n'ubu tuvuga no ku butunzi. Abantu benshi muri no misi baravuga bati ndashaka ubutunzi bwihuta. Nta butunzi bwihuta buhari, nta mafaranga ushobora kurondera no munsi hanyuma ngo ejo ngo uyafise, no, ntibishoboka. Ubutunzi umuntu ashobora kugira bukaramba, akaburambana na generation ikurikira inyuma yiwe bukaza, ni ibintu uba warondeye buke, ugakreya source d'orveni imwe, source d'orveni yindi, source d'orveni yindi, mu nyuma uteranije ugasanga ubutunzi bwamaze kuza, ubutunzi bwamaze kwinstara mu buzima bwawe. No musare y'abantu babifuza ubutunzi bunyaruka, kenshi nama ndabivuga nkavuga ati umuntu wese yifuza ubutunzi bunyaruka azohora yibwa, kuko bazomwereka yuko babandi bashaka kumudandaza ko canke kumudandaza ko ari nka formation canke ikindi kintu, bakubwira ati abantu utanga 1000 c'amadolari canke 1500 c'amadolari canke 2, hanyuma ico wunguka 100 mu kwezi kumwe. Kubera rero twebwe mindset twifuje yuko ibintu bigenda n'ingoga binyaruka, uzosanga ayo mafaranga tuyatanze, ariko uzosange hirya y'ejo canke ku munsi ukurikira turiko turarira. Kubera iki? Kubera ya mafaranga nta tuzoba tukibona. Twa dufaranga ushobora kuba yararonse uri kurabirira icuya, ugasanga ntayo ukibona, ayo mafaranga bayakwivye. Byumvikana yuko rero
hariho ibintu byinshi muri processus ya creation canke mu buryo bwo gushiraho ibintu mu buzima bw'umuntu canke gushiraho inkingi mu buzima bw'umuntu usanga bidahinduka. Rero niwafosinga, abaswahili nibo bavuga ngo haraka haraka haina baraka. Usubiremo neza, haraka haraka haina baraka, ni ukuvuga yuko kwihuta ntibigira umugisha. Byumvikana yuko kwihuta ahubwo harimo umutego mbere ushobora guhitana ubuzima bwawe, ushobora guhitana ubuzima bwawe ugasanga ufise ingwara, ugasanga ufise ibiki. Niyo byumvikana yuko iyo ugiye buke buhoro ukagenda uratohoza ukaronka ama information akwiye, urashobora gushika kuri vya bindi wifuza gushikako kandi bitagoranye, kandi utamanje kugira ibibazo mu buzima, kuko bakwivye nk'udufaranga ushobora kuba warabitse imyaka myinshi, muravyumva yuko ubugize ibibazo, uravyumva yuko ubugize ingorane. Byumvikana yuko ni vyiza yuko twogenda buke intambwe ku yindi, buke. Iyo ushaka gushika ndakurahiye yuko uzohashika. Mbere hariho n'umugani uvuga ngo buke bukomeza igihonyi, ni ukuvuga yuko cera buke bigenda buke ngo kandi buke ngo bushikana umusiba ku mugezi. Ni ukuvuga yuko buke nyene intambwe imwe ku yindi, buke ukuri uravyiga, buke urateba ukabimenya. Burya naravye nta muntu yogenda muri gym ngo aterure icuma hanyuma uwo munsi nyene atahe umuganga canke atahe yagize ama muscle manini, ariko birafata umwanya. So don't rush, take your time, uhasanenge buke. Ndizera neza yuko Imana ishobora kugira neza hanyuma ugashika ku byo wifuza. Abantu benshi barakunda gufata ama shortcut, ugasanga yagiye kubera yifuza ubutunzi n'ingoga, ugasanga yateruye amafaranga yayivye, ugasanga yanyuruje, hanyuma yanyuruje ugaca usanga biramugoye mu buzima, ugasanga bariko baramurondera, bariko baramufunga, canke ugasanga umutima wiwe nta mahoro afise, imisi yose aryama ata mahoro afise. Yumviye none uryamye ata mahoro ufise, wibaza yuko bica bigenda gute? Ugasanga umuntu nta mahoro afise mu buzima bwiwe, ugasanga ntiyigera yicara hamwe ngo atekereze, kubera yiyumvira ca kibi yakorera abandi yuko nawe gishobora kumugarukako, kuko ibintu biba biriko biraba mu vyiyumviro vyawe no mutima wawe nivyo mbere bigaruka bikaguteza n'ingwara. Ugasanga mu mubiri hamaze kwinjira ingwara, hypertension, bivaniye ababuku ufise ama depression n'ibiki byose. Ariko iyo ugiye buke ndakurahiye nta kintu na kimwe utoshobora gushikako ngaha kw'isi. Nama mvuga ngo abantu benshi bashitse kw'iterambere usoraba ukuntu bagiye baragenda, ugasanga wifuza gushika by'ukuri kw'iterambere, raba abantu bagiye barashika kw'iterambere ngaho mu kibano, ngaho mu bana, ngaho muri quartier, hama nawe ubabazi canke uvuga ati naka, kubera ushaka kuba umuzi ukavuga ati naka yagiye gutya na gutya, hama nawe uce muri izo nzira. Ndakurahiye mu misi mikeyi, mu mwanya mutoyi uzoshobora gushika aho wifuza gushika. So God bless you, see you in the next video.